Uwo yarayishwe azwi kw'izina rya Nibigira Emmanuel w'imyaka 44 yarasanzwe yigisha kw'ishure shingiro riri muri quartier Sanzu aho mu gisagara ca Ruyigi ari naho yarasanzwe aba n'umuryango wiwe. Nkuko bivugwa n'abanyagihugu begereye haguye ibara ko hari igihe c'isaha 4 z'ijoro ryo kuri uyu wa gatatu aho uwo mukenyezi Emmanuel yaratashe avuye hafi y'ibutike ngo buginga ashitse hafi y'urugiwe muri quartier Sanzu ya gatatu yahuye n'umuntu yitwaje inkoho acaramurasa. Ababanyi bagiye kurayibaye ngo basanze yamaze gushikana. Mu gipolisi bavuga ko amatohoza aje yamaze gutangura. Mu gitondo cuno wa kane bakaba bazindukiye ku rugo rw'umupolisi niyo nkuru Diomede afungiwe muri komisariya y'igipolisi aho mu Ruyigi yagirizwa ko yatakaje inkoho y'akazi. Aho naho bakaba bahatoye inkoho iri mu kazu ka sugumwe ngo kandi iboneka ko ariyo yarayikoze ibara nk'uko amakuru ava mu gipolisi avyemeza. Uwo mupolisi Diomede niyo nkuru ngo yahoze agendanira Sihiyake Nshimirimana asanzwe yicegera c'urongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu kandi akaba anavukana n'uwo mukenyezi yarayagandaguwe. Muri ijoro ryakeye aho nyene muri quartier Sanzu ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi mu kigo cyo kwinonora imitsi bita Bien-être Tutage beta mu funyafunyo y'igifarasi haraye hasawe amafaranga atamenyekana igitigiri n'amatelefone ngendanwa. Ubwo busuma bwakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batashobora kumenyekana bakaba bambaye ibikoti birebire kandi bifutse mu maso. Amakuru dukura ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi avuga ko abo basuma bagiye buganiye mu nzu bamwe mu bakozi b'ico kigo bakaba bugururiwe mu gatondo kuno wa kane. Amakuru dukura mu gisagara ca Ruyigi avuga ko gushika mu gatondo kuno wa kane atanumwe arashobora guhagarikwa mu baraye bahungabanije umutekano ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi intara umukuru w'igihugu yari yiri wagendeye.